nahuye na new generation kera nkiri umwana kuko narimba mw'ibarabara hama new generation irandera mugabo nimba hari ibintu nigiye muri new generation nuko novuga ko nshima Imana kubera ko twari dufise abantu babayobozi canke abarongozi bafise vision babona kure. Ico gihe twebwe twari abana tuva mu miryango itandukanye ikenye, donc mw'ibarabara dufatwa nabi, mugabo muri new generation baraduha ivyizigiro, baratubwira uti birashoboka yuko mushobora gutera imbere naho muri abana bo mw'ibarabara, kandi vyarashitse bivanye n'indero baduha ubuntu. Sino kwibagira igihe kiraho tuba twarafashe voyage n'umutama wanje ngaha yandeze, hama ico gihe tugenda ahantu mu gihugu vraiment umuntu wese agishitsemwo kukivamwo vyoba bigoye cyane. Hari mu Bwongereza, hama turiyo turahuye n'ibigeragezo vyinshi cyane. Umuntu akakubwira uti peti utarujya kure kweti ndamubwira ati yego nzogaruka. Hari umuntu yambwiye ikintu ntazopfa nibagiye, mugabo yarambwiye uti peti ukiniona ukirudia hapa Burundi ukazombona ukiniona mbarabara, ndikunda bivuga mu Kiswahili kubera ko niko yabimbwiye, ukiniona mbarabara usiniombe lift. Pourtant mu vyumviro biwanje nta no kumusaba lift vyarimo, mugabo bivanye nico narinzi n'inyigisho nari narahawe muri new generation, naravuga uti hari ico nkwiye nanje kugenda gukora guhindura muri kijya gihugu. Ubu ndiko ndongoye programme y'ugwaruka tureze muri new generation n'abakiri mw'ibarabara. Ikibazo nca nibaza kuri uno mwanya, mbega iyo nza kuba nagumye mu Bwongereza, eske ubu mba ndiko ndafasha gwagwaruka ruri muri bwa buzima nk'ubwo nanje nabayemwo? Maybe nshobora kwibaza ibibazo vyinshi, mbega kubera iki ntavukiye mu muryango utunze tusa, mugabo ikintu kimwe nama niyumvira nuko hariho igituma Imana yatumye mvukira mu muryango navukiyemwo, kuko yarizi ko uno munsi nzoba ndiko ndafasha abana. Uno munsi ndashobora kwiyumvira igituma navukiye hiyo, mugabo hari inyishu nama niyumvira, nca niyumvira ni igiki nakoze kuno munsi, hari umuntu nafashije ego, aca mvuga ati that's the reason why Imana yandemye kuvukira muri ujya muryango kumeze kose, kugira ngo uno munsi nanje nzoserve igihugu canje. Donc umuntu wese ntiyigaye ngo mbega bimeze gute, gutera imbere birashoboka. Akoze.